bene data bakunzi mwese ndabaramukije ubuntu n'amahoro biva ku Mana data wa twese bibane namwe mwese aho muri hose. Uyu munsi ndagomba kuganira n'inshuti za chaîne Habonayo. Uyu munsi mfise ubutumwa special ku nshuti za chaîne yitwa Habonayo. Nimba urimo Yesu aguha umugisha. Ubu rero ico ngomba kuvuga bene data nkunda, ndagomba kuganira namwe ku majambo y'Imana ari mu gitabo canke mwikete Petero yanditse, ikete ca kabiri Petero yanditse. Turagomba tugisome amajambo arimwo, niyo ngomba kwifatanya namwe kuganira nayo, kuganira muri ayo majambo. Tuhere hariya icete ca mbere Petero yanditse, haravuga ngo, duhereye hariya ku murongo wa 13 haravuga ngo twahamagawe kubabera. Nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurirwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe mube ariko mubabera mu ngeso zanyu. Imana ishimwe. Hano majambo n'amajambo meza, nk'inshuti z'igikorwa c'Imana mwama mugisengera. Ndagomba ngo twibukanye amajambo. Jambo ry'Imana ravuze ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu. Haleluya. Hariho gukenyera imvutano, ariko ngo mukenyere mu mitima yanyu. Mwirinde ibiboreza. Ibiboreza ni byinshi. Ashobora kuba ari urwagwa, ashobora kuba hari ubutunzi bukakuborera, ashobora icyo cyose kigutwara ubwenge kikakuboreza. Ico kintu ucirinde cyane. Mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Igihe Yesu Kristo azohishurwa, azoza bazaniye ibyo abazaniye by'ubuntu, azoza bizanye. Ku murongo w'14 haravuga ijambo rikomeye ngo mumere nk'abana bato. Ngo mumere nk'abana, mumere nk'abana bagamburuka. Abana bagamburuka ni beza. Umwana agamburuka aho umutumye hose aragenda, kandi umwana agamburuka uramukunda kuko umenye uti aho ndamubarira hose aragenda. Ariko hariho abana b'ibigaba, naho muhamagara abanza kwigorora, abanza kwidodomba, abanza nahagenda akagenda gimira, ariko hakabaho ubundi agamburuka. Jambo ry'Imana ritubwiye rero ngo tumere nk'uyu mwana agamburuka. Kandi ngo ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Hari igihe umuntu yagendeye mu kutamenya. Rero mu gihe cyo kutamenya hariho uko twari tumeze, hariho uko wari umeze, ariko mu gihe cyo kumenya naco Bibiliya itubariye ngo ntitwishushanye na kiriya gihe twahora turi mu kutamenya kuriya kuntu twari tumeze, ntitubandanye tumeze nka kuriya. Ndumva ko mpwemu yera hayica ariko arakubarira. Ngo ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Kera hariho ibyo wifuza, mu gihe utari bwamenye Yesu hariho ibyo wari wifuza, ariko Bibiliya itubwiye ngo ntitwishushanye na biriya bintu twara twifuza kera tutaramenya Yesu.
ariko nk'uko yabahamagaye ari yera namwe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana ishimwe. Ndababwira nti bene data bakunzi b'igikorwa c'Imana, nk'uko iri jambo ritubwiye ngo mubabera mu ngeso zanyu zose. Haleluya. Mubabera mu ngeso zanyu zose. Kubabera mu ngeso zose uba umwizigirwa, ukaba ukuriye, ukaba utagira umugayo mu ngeso zawe zose. Ni ukuvuga ngo uri mu rugo, uri hanze y'urugo, uri ku kazi, uri kumwe n'abantu canke mutari kumwe, Yesu we, ngo aho uri hose uba wera, kuko yaguhamagaye nayo ari yera. Haleluya. Ngo kuko byanditswe ngo ku murongo wa 16 ngo mubabera kuko nanje nduwera. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Numva kwari ukubibutsa gusa, musanzwe mubizi, ariko nk'abakunzi ba shene Habonayo nagomba gusa kubakangura naho musanzwe mubimenyereye, naho musanzwe mubibamwo, ariko ngo mwongere mwige, mwongere murabe ngo kubabera, mubabera bene data, mubabera kuko arico mwahamagariwe muri Kristo Yesu. Ndagomba tusimbe gatonya mu kindi cete ca kabiri Petero yasuye kwandika, hariya mu gice ca mbere ku murongo, turahera hariya ku murongo w'12. Haravuga ngo nico gituma iminsi yose ntazohengeshanya kubibutsa ivyo, naho mubizi mukaba mubishishikaye, mukaba mushikamye mukuri kuri muri mwebwe. Ndiyumvira yuko nkwiye kubakangura mbibutsa nkiri muri uyu mubiri, kuko nzi yuko igihe cyo kwambugwa umubiri wanje kiza kuza gitebutse, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Haleluya. Ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gupfa muzoshobore kwama mwibuka ivyo. Yesu nashimwe. Petero yababwiye amajambo yitwa ngo iki? Aya majambo yariko arabibutsa yari amajambo yahe? Aya yifuza ngo bazohore bibuka naho azoba atakihari. Yari amajambo yahe? Reka tuyarabe neza. Yari amajambo yari yababwiye hejuru, hariya muravye hariya n'amajambo turabe hariya mbega hahera he. Musomye hariya mu gice ca mbere mugahera ku murongo wa 3, mushishikaye mukamanuka murabona ayo majambo ariko arababwira amajambo yariyo. Hajya ku murongo wa 5 haravuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugire umwete wose. Naya majambo yatangwe ngo mugire umwete wose, ngo ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza. Ukwizera hanyuma ukongereko ingeso nziza, hanyuma hanyuma ingeso nziza nazo muzongereko iki? Ubwenge. Hama ubwenge mugongereko iki? Ukwirinda. Hanyuma ukwirinda mukongereko iki? Kwihangana. Ukwihangana mukongereko iki? Kubaha Imana. Ukubaha Imana mukongereko iki? Gukunda bene data. Ugukunda bene data mukongereko iki? Urukundo. Rumva aya majambo ariko arababwira n'amajambo tugenda duhura nayo mu buzima bwa buri munsi.
aca avuga ati numva ngomba kubibibutsa naho musanzwe mubizi mugire ukwizera mukongere ku rukundo mukongere ko kwihangana mukongere ko ubwenge mukongere ko agenda arababwira ibintu bidakwiye guhara mu buzima bw'umuntu kugira ngo umuntu abandanye kuko yaraza ati muri uru rugendo bikenera kwihangana kuko abantu bagenda barasitana bagenda barajyana bagenda barahura n'ibi ugenda ugira uravugisha umuntu ugasanga arashavuye ngo amuvugishe nabi kandi nawe wabivuze udashaka kumushavuza ariko kubera yuko uko hari yake canke eta arimwo donc usanga bigoye ugasanga rero uragira uko ugasanga wababaje ubundi wasubira ugasanga yakubabaje bisaba kwihangana kandi aravuga ati mugire ubwenge burakenewe mu kintu cyose ushobora kuba uri kurakora ikintu cyiza mugabo kubera yuko utagikoranye ubwenge ugasanga gisambuye byose Petero rero arababwiye ati umviriza mugire ubwenge mugire ukwihangana Yesu yarababwiye ati mugiranire urukundo rw'abavukana urukundo rw'abavukana rumeze gute fata ujya muvukana mukundana kuko abavukana bose ntibakundana ndabizi ariko hari abakundana bavukana bakundana akarero ni kajyatubwiye ati urukundo rw'abavukana abantu bavukana bakundana baganira twose basangira twose hariho rwa rukundo rwo mu maraso rugutuma nyene wumva nyene utomubona amerewe nabi ati mwe naryo rukundo rube muri mwebwe kandi aravuga ati mugire urukundo rwo gukunda Imana umusenge uririmbira Imana utazira Imana ushikanira Imana ukorera Imana donc Petero yarababwiye ntaco atababariye aca aravuga ati kandi kituma ndiko ndabibabwira ibi byose ati nukugira ngo ninamara kukugwa muri mwebwe muzogume muvyibuka Yesu nashimwe Petero kigihe yabivuga yarazi yuko igihe ciwe kiri hafi kuko yabisobanuye neza hariya ku murongo wa 14 ati nk'uko umwami Yesu yamaze kuyimbwira Imana ishime kuko igendera hishura amabanga n'ibihishijwe Imana ikabivuga bihishijwe Imana ikabivuga umuntu akabimenya Petero rero ati ko ari uko rero reka mbwire bene data ndabakangure ndabibutse kandi yaravuze ijambo ati ngomba kubakangura ati ndabizi ko bisanzwe biri muri mwebwe ariko ndagomba kubakangura inshuti bene data bakunzi bahabonayo Imana y'ububasha ibaha umugisha muri uyu mwaka dukomereze gukora ibikorwa by'Imana dukomereze kugumana ukwihangana dukomereze kugumana ukwizera dukomereze kugumana ubwenge dukomereze mu rukundo nk'urukundo rw'abavukana dukomereze mu kugira urukundo rw'Imana Petero yaravuze ati ivyo nivyaba muri mwebwe bigwiriye bikaba muri mwebwe ntaco muzoga donc muzaba abakozi b'Imana beza muzaba abantu b'Imana bukuri Yesu nashimwe nanje rero numva bimbereye vyiza kugira ngo tuganire namwe ndabashimira ku bikorwa byiza byose mwakoze mwakoreye data nibazobashimira Yesu we mvuga iki mwakoreye data nibazobashimira mwaramfashije muri traduction nkuko nagenda bibasaba kandi mwarabinkoreye Imana nibaha umugisha mwaritanze umuntu wese yitanga uko ashoboye atanga umwanya wiwe atanga inguvu ziwe ntibyari byoroshe gufata video ukayitraduiza mu rundi rurimi byafashe igihe kirekire abatabishoboye mwarondeye abandi babafasha ndashimiye Imana data wa twese ku muntu wese yakoze Imana imuha umugisha numva nta kindi novuga ariko ngomba kutanzira Imana kubw'ivyo Imana yo mwijuru ibahezagire mu nshuti zahabonayo nagomba kubibutsa gusa yuko hari muri bamwe bari muri groupe ya inshuti zahabonayo kandi hakabaho nabandi bari nyuma
batari muri irya groupe ariko bariyiza aho bari hose bafatanije nanje mu gikorwa c'Imana bafatanije nanje kumfasha mu buryo bwose babikoze. Yesu arabazi kandi abahezagire. Muri abo harimwo inshuti zanje zo hafi, harimwo abana, harimwo bose umwe wese yagize icyo akora muri kiriya gikorwa cyo kwiza ubutumwa bwiza mu ryasheni yahabonayo. Imana yo mu ijuru ibahezagire kandi ndabasengera ngo Imana irushirizeho kubongera umugisha mu byo mukora byose. Uyu mwaka muze murushirizeho gukorera Imana no gukunda Imana no gufashanya kugira ngo igikorwa c'Imana kije imbere. Umuntu wese kuvyo yakoze data azomuhemba natacogora. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Eri Françoise muri kumwe rero, Imana ibahezagire. Amen.